hageze mu gihe rero cy'ubuyabaga baranaraba nyene yuko umwana imyaka yiwe ingana n'ukuntu ibihimba by'umubiri. Ndabaramutsa abashinga ntaye bapfasoni gwaruka. Iki ni kiganiro TKT twige kandi twigishanye mushikirizwa na Ferdinand BANGIRINAMA. Uno munsi nkaba ngiye kubaganirira ku magara y'umwana n'ukuntu yokurikirana. Aho rero nkaba mvuga ati iyo umwana avutse cyane muri bihugu biteye imbere bamukurikirana kuva avutse gushika ashikanye imyaka 18. Ico gihe bamukurikirana yuko ubwa mbere ikintu bamukurikiranako batezwa kumutera incanjo canke inkingo bivanye n'amezi n'imyaka afise gushika igihe azozihereza. Icya kabiri baraba yuko imikurire yiwe ijana ihuye n'imyaka afise. Nukuvuga buri gihe yagiye kwa muganga bamupima umutwe ukuntu ungana, bakamupima uburebure ukuntu bungana, bakamupima n'ibiro ukuntu bingana. Hamara bagaca bagereranya n'abandi bana bavukiye rimwe bakaraba ati yararengeranye ari hasi canke ari hejuru canke ari hagati na hagati. Iyo basanze rero birenga ivy'abandi canke biri munsi baca batangura kwibaza ikibazo ati none muri famiye wabo nabo nyene bafise imitwe minini. Ico ni ikintu biyumvira canke bafise imitwe mito cyane canke ni barebare cyane canke ni bagufi cyane, yaragufiye canke ni vya famiye. Ibyo barabikurikirana aho nivyerekeye ku byo babona n'amaso. Rero bikajana n'ibindi bibazo babaza baraba yuko aciye ubwenge bivanye n'imyaka afise, bakaraba yuko azi kuvuga, bakaraba yuko azi kwiruka, bakaraba nyene yuko ashobora kurabona akurikirana ibintu uko biriko biraba, bakareba nyene yuko uko angana bingana n'ubwenge afise. Kuko basanze hari icyo yacerewe hariho ibyo baca bagira kugira babigorore ntagire akayombera. Mugabo iwacu nta byari biri ayo mahigwe ntayo twari dufise. Muganga ha mu gihugu cyitwa Zunze Ubumwe za Amerika hariho amajambo batakoresha hari iwacu bakoresha. Bavuga ngo naka ngo nikirofa ngo nikiwerewere biki nibiki. Umuntu uko bayavutse ngaha kose aremerewe kubaho nk'abandi bantu, akaja kwishure agakora n'akazi bataravye nimba yaravukanye ubumuga canke atabuvukanye bwabo bwo mu bwenge canke bwo ku maguru. Ibyo nibyo bintu baraba keshi na keshi. Bakaraba kandi yuko no mu mutwe yiyumvira neza bivanye n'imyaka afise bakagereranya. Mu nyuma bakaraba nimba basanze hari ikintu kitameze neza mu mitekerereze cyangwa mu byumviro ciwe bakagira ico bakora hakiri kare kugira bamugorore. Bakaraba nk'abageze kuja ku ishure bo bararaba nimba umwana akurikira ku ishure nimba hari kibuze. Basanze hari kibuze baca baraba ukuntu bo mufasha kugira ngo bije ku gihe, kumbere bakamurondera nk'ivyigwa by'inyongezo kugira ashikire abandi bana. Aha rero ibyo ngaha bitandukanye n'ivy'ahandi kuko baritaho abana cyane kuko abana nibo gihugu. Hageze mu gihe rero cy'ubuyabaga baranaraba nyene yuko umwana imyaka yiwe ingana n'ukuntu ibihimba by'umubiri n'imisemburo ariyo myambiro amahormone y'umubiri yoba angana ko byoba bikora. Ubwa mbere batangura kuraba nko ku bakobwa bakaraba ati none yaratanguye kugira amabere, ati yaratanguye kuja mu matariki y'abakobwa bimwe bita ubutinyankwa. Basanze bitarajayo bitarashika bagaca batangura kubaza ati none abo muri famiye yabo nabo nyene nuko nyene. Bakaraba yuko ari kibazo afise canke ko yakurikije abavyeyi biwe canke abo muri famiye ukuntu bameze. Urumva rero ngaha muri Amerika bakurikirana umwana cyane guhera avutse gushika kwije imyaka 18 kugira barabe yuko atakintu azobura abandi bana bafise nimba hari ico bofasha bakagifasha. Nico gituma ari vyiza kwama utwara umwana we ku marandevu kugira barabe ko hari ico bamufasha nimba hari ico yacerewe. Kuko mu byo bamugira inama baranabaza n'ibindi bibazo bakabaza ati mbega arajya ibiki, bakavuga ati ibyo bintu kubijya si vyiza, ati no ku televiziyo no kuraba televiziyo umwanya munini si vyiza. Bakavuga ati nukuraba amasaha abiri ushizemo televiziyo, computer, ibiki, iPad ntatezwa kurenza amasaha abiri ku munsi.
kuko ahandi hoho uca usanga ubwenge buriko buramugara. Nico gituma bahanura abavyeyi benshi ko ahubwo uwo mwanya abana bawukoresha mu gusoma ibitabo, kuko bituma ubwonko buvyuka, mbere bagakora no mu byumviro, ugasanga bageze mu bigero byiza. Nkaba ndabashimiye, nari Ferdinand BANGIRINAMA, nariko ndabagira inama ku bibazo byose abarundi n'abanyamahanga bose bankurikira bama bahura nabo mu gihe tutari mu gihugu iwacu. Murakoze.